Muy buenas tardes, amados amigos. Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data muri ngaha. Ndaramukije nabo bose bari mu bindi bihugu bitandukanye, abakozi b'Imana hamwe n'amashengero. Ese imigisha ya Kristo marayika w'isezerano yoba kuri twebwe twese, kandi adukingurire ibyanditswe ndetse aduhe no gutahura kugira ngo dutahure, kandi atudugirize ukwizera kugeza ku rwego rwa nyuma kubwo guhindurwa kwacu mu izina ry'umwami Yesu Kristo, amen. Dusome mu gice cya 15 muri Matayo umurongo wa 21 kugeza ku wa 28. Ibyo byabaye kuri wa mugore w'umunyakanani, ariwe tuzi yuko yari umunyamahangakazi. Yesu arahava aja ahegereye muri Tiro ni Sidoni. Umunyakananikazi ava mu ntara yaho aratakamba ati, ngirira imbabazi se mugenzi, mwana wa Dawidi, umukobwa wanje afashwe nabi na dayimoni. Nawe ntiyamwishura ijambo na rimwe. Abigishwa biwe baza kuri we baramwinginga bati, murungike, kuko agenda aradusemerera inyuma. Arabishura ati, sinatumwe ku bandi atari ku ntama zazimiye z'inzu ya Isirayeli. Amushikiriye aramupfukamira ati, ntabara se mugenzi. Aramwishura ati, si byiza kwabira umutima w'abana ukawuterera utubwa. Nawe aramubwira ati, nkako mugenzi, kuko utubwa natwo twirira utuvunguka dukorokera munsi y'ameza yabanye netwo. Buno Yesu aramwishura ati, ukwizera kwawe ni kwinshi nyina wanje, bikubere nk'uko ugomba. Umukobwa wiwe acyakira uwo mwanya. Ese Imana yohezagira ubugingo bwacu ikoresheje ijambo ryayo, kandi itwemerere no kuritahura. Ikigwa cyacu cyo muri kano kanya ni bikubere nk'uko wizeye. Ni kuvuga ngo bikoreke, bigende nk'uko ubyizeye. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Biciye mu cyanditswe turabona uburero bwinshi aho Yesu yabwira abantu ati, nibikubere nk'uko wizeye. Canke yarababwira ngo ukwizera kwawe kuragukijije, nk'uko yabwiye wa mugore yaragwaye ubutinyanka, yari yakoze ku mpera y'umwambaro wa Yesu aca arakira. Kubw'ibyo rero hariho ibanga mu kigwa cyo kwizera. Intumwa Pawulo aratubwira ati, ukwizera ni kumenya rwose ibyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa
niko kubitumenyesha alcanzaron ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. debemos haber sido Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nico cyatumye ibiboneka bitaremwe mu biseruka. de lo que no se veía. O sea que Ni kuvuga yuko la fe es muy importante ukwizera ari ingirakamaro cyane para todos los seres humanos. ku biremwa abantu bose. Se requiere la fe Harakenewe ukwizera kugira ngo wizere ijambo ry'Imana, creer que hay un Dios no kubwo kwizera poderoso. yuko hariho Imana ishoboye byose. Kandi mu yandi majambo, Entender que hay kugira ngo utahure una vida después yuko de esta vida hariho ubundi buzima inyuma y'ubu bwo ngaha ku isi, los únicos kandi yuko que existimos. atari twebwe twenyene tubayeho. Hay vida también en otras dimensiones, Rero hariho n'ubundi buzima mu bundi buringanire, porque son 7 dimensiones. kuko hariho uburinganire indwi. Por lo siguiente, Kandi mu yandi majambo hay vida hariho n'ubuzima en otras dimensiones, mu bundi buringanire. pero las personas no saben cómo es Ariko abantu la vida ntibazi ingene en otras bumeze dimensiones. ubwo buzima bwo mu bundi buringanire, No saben cómo será ntibazi ingene bizogenda. parte de las Igice personas. kinini cyane cy'abantu No saben cómo será ntibazi ingene la vida buzoba bumeze después de la muerte física, ubuzima porque estamos bw'inyuma y'urupfu rufadika, kuko turi ngaha ku isi kugira ngo tubeho gusa akanya gato. y después Mu nyuma rero salir para vivir tuve ngaha kugira ngo tubeho, twovuga ngo en otro mundo, tuje kuba ku yindi si en otra dimensión. mu bundi buringanire. Así como usted nace Nk'uko rero wewe uvuka en la tierra, ukavukira ngaha ukaba ngaha ku isi, siente una familia, una casa wegukira umuryango wavukiye mu nzu, en la cual nk'uko biba bihwanye n'umuryango uwo wewe uba wavukiyemwo. también, Uko rero niko de acuerdo a la casa bihwanye n'inzu canke umuryango espiritual wo mu buryo bw'impwemu en la cual y a la cual usted pertenece, uba wavukiyemwo, akaba ari nawo wewe wegukira, vida niho rero ubuzima bwawe buzoba buri. espiritual Ubuzima bwo mu buryo bw'impwemu después butanguriza ubwo inyuma y'urupfu. donde ya la persona no puede hacer nada Aho rero umuntu ntashobora gukora ikintu na kimwe cyo guhitamwo canke kwigenera nyamba de vida, yifuza urundi rwego rw'ubuzima, porque eso se decide kuko estando en esa tierra. ibyo umuntu abihitamwo akiri ngaha ku Hay isi. solamente dos cosas que deciden Kandi hariho ibintu bibiri a dónde la gusa persona umuntu va, bihitamwo aho umuntu azoca aja, y eso es kandi ibyo la fe ni ukwizera y la duda o hamwe incredulidad. no gukekeranya canke ukutizera. Por eso Jesús Kubw'ibyo rero Yesu igihe a predicar el evangelio yarungika kuvuga ubutumwa bwiza, en San Marcos ni muri Mariko mutagatifu capítulo 16 igice ca 16 15 al umurongo wa 17, 15 kugeza ku 17 yaravuze ngo todo el mundo mugende y predicad muje el mu bihugu evangelio. byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. El que creyere Uwizera akabatizwa azokizwa, será salvo, mas el que no creyere ariko utizera será que condenado. bizomugendera gute? Azotsindwa n'urubanza. Sencillo como eso. Byoroshe cyane nk'uko, No es como algunas personas si piensan nk'uko abantu bamwe biyumvira saber mucho, yuko hakenewe kwiga ibintu byinshi kugira ngo umuntu ashobore kuja mu ijuru, hay que saber nada. canke yuko hadakenewe kumenya na kimwe
religión canke yuko idini runaka iryo umuntu yoba arimwo riba rimukwiye. Cristo dijo, Kristo yaravuze ngo yo soy el camino njyewe nzira ukuri n'ubugingo, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ntawuja kwa data ntamujanye. Para el cielo, nuva yuko atanumwe ashobora gushika mu ijuru kandi atanumwe ashikira Imana por medio de Cristo, que biretse es el gusa sacerdote, bikoretse biciye muri Kristo ariwe ari umuherezi mukuru wo mu ngoro yo mu ijuru. y así como el pueblo de Israel para acercarse Kandi bityo nk'uko ihanga rya Isirayeli kugira ngo begere banwane n'Imana dependía de los sacrificios byari bishingiye ku bimazi que Dios había establecido, ibyo Imana yari yarashyizeho yuko byotangwa, de la intervención kandi del sumo sacerdote, babifashijwemo n'umuherezi mukuru yaraja mu kibanza cyahera cyane ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi de la expiación, ariwo wari umunsi w'impongano, la sangre ajanye del cordero de expiación. amaraso y'umwagazi w'intama wo guhongera ibyaha by'abantu, Jehová agahereza umwagazi w'impene akawegurira uhoraho ari wo waba watanzwe kw'ikimazi. su sangre Rero mu nyuma por el sumo sacerdote, amaraso yawo yarajanwa n'umuherezi mukuru agashika mu kibanza cyahera cyane cual ayafise tomaba de la mu sangre gwabya, y ese ariwe hacía yatora sobre el ayo maraso propiciatorio, akayamijagira ku mutemere wo guhongererako inshuro indwi. y luego también llevaba Mu nyuma rero el incensario, yarajana icyotero que tiene que ver con las oraciones aricyo cyari gifitaniye isano de la confesión de n'amasengesho ndetse no kwihana kw'ihanga esas oraciones, ndetse n'uko uwo muherezi mukuru pedía la misericordia kugira ngo ayo masengesho ahaba hariko hasabwa imbabazi kuri umwe wese nk'umuntu ugiti ciwe ndetse n'umuherezi mukuru nawe nyene y la presentaba yarabijyana ngaho akabishikanira imbere y'Imana, y llegaba kandi aho ayo masengesho n'ibintu byose byarashikira Imana. Ubwa mbere na mbere yabanza guca el lugar mu kibanza aho donde estaba el lugar para yategerezwa hacer gutangira las oraciones ayo masengesho, aricyo cyari ikibanza donde aho el padre de Juan el Bautista, se wa Yohana umubatizi Zacarías, ariwe ari Zekariya, se encontró aho yahuriye con el ángel Gabriel na marayika Gaburiyeli allá en el incienso, en el altar hajya del incienso, mu kibanza cyo guhererezamwo aho amasengesho yaduga agashikira Imana. y luego el sumo sacerdote Rero mu nyuma umuherezi mukuru pasaba al lugar santísimo yarimuka akaja mu kibanza cyahera cyane afise y se llenaba de icyotero cyaba cyuzuye imibavu akagishikana mu kibanza cyahera cyane, y allí Dios, kandi ngaho Imana yaragaragara los querubines de oro, iri hagati mu bakerubi babiri b'inzahabu, obtenía el sumo sacerdote kandi umuherezi mukuru ngaho yararonka imbabazi misericordia ndetse n'ikigongwe para el pueblo. ku bw'abantu bose. Él entraba unas cuantas veces Yarinjira de acuerdo inshuro runaka que correspondía nk'uko byaba bihwanye al divino. n'itegeko ry'Imana, Y todo esto después en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, kandi ibyo byose inyuma mu también isezerano rishasha cumplir naho nyene bitegerezwa gushitwa etapa en etapa. uva mu ntambuko uja mu yindi. Ahora Ubu rero encontramos turabona yuko requiere hakenewe la fe ukwizera para tratar con Dios, kugira ngo umuntu ashobore gukorana n'Imana, Imana nayo con las personas. ishobore gukorana n'abantu. La Escritura dice: sin fe Ibyanditswe biravuga yuko es atakwizera kuhari imposible bitoshoboka agradar a Dios. guhimbara Imana.
Y si Dios no está agradado con la persona, none mu gihe imana idahimbawe n'umuntu, con la persona, none imana yoca ikorana gute n'uwo si no muntu? está agradando a Dios, None umuntu atariko arahimbara imana yoshobora gute gukorana se n'imana? requiere la fe, Harakenewe ukwizera, se requiere creer harakenewe kwizera en la palabra mu de ijambo Dios, ry'imana, que es el pensamiento ari byo divino, el ari ibyiyumviro by'imana, ibyiyumviro expresado by'imana bigaragajwe en forma de letra mu buryo bw'inyandiko, para que lo tengamos, kugira ngo tube tubifise kandi tumenye, conozcamos dutahure la mente de Dios. ibiri mu bwenge bw'imana. Los pensamientos Ibyo de Dios byiyumviro by'imana han salido de Dios el Padre, byaravuye mu mana ariyo data, medio del Espíritu biciye muri mpwemu yera, de Dios, mpwemu w'imana el ángel del pacto, ariwe ari marayika w'isezerano. y en palabras más claras, Kandi mu majambo atahuritse neza, Cristo. uwo ni Yesu Kristo ari mu mubiri wiwe wa kimarayika. Por eso San Pablo en el Kubw'ibyo rero Pawulo mutagatifu 2 mu gice cya kabiri del libro a los Corintios, mu gitabo yandikiye abikorinto capítulo 2 del libro Ni a mu los gice Corintios, cya kabiri mu gitabo cy'abikorinto versos 8 en adelante, umurongo w'umunani no kubandanya haravuga la que ninguno de los hombres, el verso 7, ni umurongo w'indwi no kubandanya haravuga ngo sabiduría de Dios, ariko tuvugishwa n'ubwenge bw'imana bwari bwaragizwe ibanga. evangelio Ni ukuvuga yuko y las cartas apóstoles, inkuru nziza ndetse n'ibibyete by'abavugishwa no mu gitabo cy'ibyahishuriye Yohana, ibyo byose ni ubumenyi, ariko ubumenyi bw'imana el ser humano. ibumenyesha ibiremwa abantu. Recuerden que Mwibuke yuko en los libros mu bitabo y actualmente ndetse n'ubu computadoras está almacenada la sabiduría muri ibi bintu byose harimwo generaciones pasadas ubumenyi y de bwo mu esta generación. runganwe rwarenganye ndetse n'urunganwe ubwo turiko turabamwo. En la Biblia está almacenada la sabiduría de Dios, Muri Bibiliya hanyegejwemwo ubumenyi bw'Imana pasados, bwo mu bihe byarenganye, está almacenando más kandi hagumye hanyegejwamwo byinshi mu bumenyi bw'Imana etapa que etapa bwo mu ntambuko wimukira mu yindi, iglesia del Señor Jesús. mu ntambuko zari zihwanye n'ishengero ry'umwami Yesu Se Kristo. comenzó a almacenar sabiduría de Dios Hatanguye kunyegejwamwo ubumenyi bw'Imana para el nuevo pacto, bugenewe isezerano rishasha tiempos de Jesús, muri bijya bihe ijya minsi ya Yesu, tiempo de los apóstoles, mu minsi y'intumwa llega el tiempo de los mensajeros ndetse no mu minsi de cada etapa de la iglesia, y'intumwa zo muri buri ntambuko y'ishengero hagati mu banyamahanga. entre los gentiles el Mu apóstol banyamahanga intumwa Pawulo es el mensajero más sabio, niwe yabaye intumwa izi ibintu byose. Mu nyuma el reverendo William Branham, Revera William Branham, y por eso es kandi nico gituma que la iglesia ishengero ryo hagati mu banyamahanga ha estado usando ryamye ririko rirakoresha cyane históricas, byongeye ibyete byanditswe n'abavugi n'intumwa, tienen ari byo byarimwo el sentido ubumenyi ndetse no gusobanurwa de los evangelios. kw'inkuru nziza, ubutumwa bwiza Evangelio que está distribuido en los aribwo bwari bwaratanzwe tomos llamados mu nkuru nziza zine bwitwa inkuru nziza ya Matayo, inkuru nziza San Marcos, yanditswe na Mariko, Evangelio según inkuru nziza San Lucas, ya Luka Evangelio hamwe n'inkuru nziza yanditswe na Yohana. y el libro de los Hechos Kandi igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa es el libro de los Hechos ni igitabo del Espíritu Santo
cy'ibikorwa bya mpwemu yera, en los días ibyo yakoreye de los apóstoles mu minsi y'intumwa en Israel. hariya muri Isirayeli, Yo, kandi yuko naho nyene harimwo ibikorwa Espíritu Santo, byakozwe na mpwemu yera entre los gentiles hagati mu banyamahanga bo muri kijya gihe de San Pedro, cya Petero mutagatifu na Paulo mutagatifu, kuko el evangelio vino a los gentiles, intumwa San Pedro, San yaje Pablo, San ku banyamahanga biciye muri mutagatifu Paulo ndetse na Petero Romano, mu nzu ya wa mugabisha w'ingabo z'abaroma, de San Pablo, mu nyuma biciye muri Paulo mutagatifu gentiles, el cual hagati mu banyamahanga ariwe yabaye intumwa para los gentiles. igenewe abanyamahanga. Eso es que Kandi ku bw'ibyo hasta nuestro tiempo nico gituma kugeza kuri iki gihe cacu continúan usando las habandanya hakoreshwa apóstoles, bijya byete by'intumwa bya Paulo mutagatifu, la revelación de aribyo birimwo uguhishurirwa kw'Imana, programa de Dios k'umugambi w'Imana para ugenewe el nuevo pacto, isezerano rishasha, para así kugira ngo bityo la iglesia del Señor Jesucristo ishengero ry'umwami Yesu Kristo fundamentada ribe rifise ishingiro ryiza todo lo correspondiente muri ibyo byose al nuevo pacto. bihwanye n'isezerano rishasha. Luego los mensajeros Kandi ku bw'ibyo rero mu nyuma siguientes etapas de la iglesia, intumwa zo mu ntambuko zatanguye zakurikiye z'ishengero las cartas apostólicas, zari zahagaritse gukoresha ibyete by'intumwa, las cartas de kandi cyane cyane ibyete que es by'intumwa Pawulo ari byo o las doctrinas bishyiraho en medio inyigisho del cristianismo. zo hagati mu iyobokamana ry'abakristo. También tenemos byongeye el libro del Apocalipsis turafise n'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, que muestra la relación aricyo cyerekana uguhishurirwa de Jesucristo kwa Yesu Kristo en su iglesia. mu ishengero ryiwe. O sea que muestra cómo Ni ukuvuga yuko Jesús byerekana ingene se ha revelado, Yesu Kristo porque él dijo: yo estoy yihishuye, kuko yaravuze ati con nosotros todos los umve ndi kumwe namwe iminsi yose del mundo. kugeza ku muhero w'isi. Nos muestra cómo ha sido Ibyo bitwereka ingene ibyo byose byamye biriko biraba. Ni ukuvuga yuko bitwereka lo que pasó, ibyo byabaye, lo que está pasando, ibyo biriko biraba, que sucederá ndetse n'ibyo bizoba muri kazoza, y futuro contiene bibaye muri ubu ndetse na kazoza. del Apocalipsis. Ibyo birimwo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ariko ari uguhishurirwa kwa Yesu Kristo aguha ishengero ryiwe. La lectura que estamos teniendo dice, Igitabo twariko turasomamwo hablando de esa sabiduría, la tuvuga kuri ubwo bumenyi, de los príncipes de este mundo conoció haravuga ngo kandi mu baganza b'iki gihe nta wabumenye, iyo baba barabumenye ntibaba barabambye umwami w'icubahiro. de gloria. Antes bien, como está escrito, Ariko nk'uko handitswe ojo no vio ni ngo iby'ijisho ritigeze kubona n'iby'ugutwi butigeze kumva, ni han subido ibitigeze kwinjira en corazón de hombre mu mutima w'umuntu, las que Dios ha byose Imana para los que le aman. yabyiteguriye abayikunda. Yabiteguriye bande? Yabiteguriye twebwe. Kandi mu yandi majambo yabiteguriye abizera Los cuales babayeho mu bindi bihe byarenganye, nabo nyene baranezerewe ubwo bumenyi divino. bw'Imana. Por lo tanto, la Biblia, Kubw'ibyo rero desde el Génesis hasta Bibiliya uhereye mu itanguriro kugeza mu byahishuwe, la sabiduría divina ubwo n'ubumenyi bw'Imana bugaragajwe en forma de letra mu buryo bw'inyandiko, por el Espíritu Santo, buzanwe na mpwemu yera seres biciye mu biremwa abantu, los cuales se manifiestan ari bo yigaragarijemwo mpwemu yera para traer kugira ngo azane la revelación divina uguhishurirwa kw'Imana, de todas las cosas, azane uguhishurirwa kw'ibintu byose bikenewe, seres humanos ibyo ibiremwa abantu ndetse na cyane cyane en el pacto abo bari mu isezerano rihari de su tiempo. ryo mu gihe cyabo. Pero Dios nos Ariko Imana yabiduhishuririye muri mpwemu. da el Espíritu como
vino esa revelación? uko guhishurirwa kwaje mu buryo ubuhe? Espíritu Santo, Kwaje biciye muri mpwemu yera, Cristo en su cuerpo, ariwe ari Kristo mu mubiri wiwe wa kimarayika. Kristo wa wundi nyene yaravuze ati, umve ndi kumwe namwe iminsi yose el fin del mundo. kugeza ku muhero w'isi. San Mateo Matayo mutagatifu 28, umurongo wa 16, 28 el 20. Y San Mateo 18, verso 20. ndetse na Matayo 18 umurongo wa 20. Pero él dijo, Ariko yaravuze, él dijo en San Juan también, yaravuze muri Yohana mutagatifu naho nyene, capítulos igice 16, cya 16, capítulo 16, igice cya 16 verso 12 en adelante, umurongo wa 12 no kubandanya, indica ariho que cuando estuvo en la tierra, herekana yuko no reveló todo igihe yari ngaha ku isi lo que él tenía. atahishuye byose ibyo yari afitiye ishengero ryiwe. Aún tengo muchas cosas. Nari ngifite byinshi byo kubabwira, Ahora no la puedo, ariko las podréis, ntimushobora kubyihanganira ubu. pero cuando venga el Ariko uwo mpwemu w'ukuri de verdad, niyaza, o sea, el Espíritu ni Santo, kuvuga mpwemu yera, él los guiará azobarongora la verdad. abashyitse ku kuri kose, No hablará por su kuko atazovuga ibyo yigeneye, sino que hablará ariko ibyo todo lo que azokumva byose nibyo azovuga. quiere de quién. Ibyo azokumva nande? Ibyo azokumva na data. Por esto dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Kandi azobamenyesha ibigira bize. Y el capítulo 14, No mu gice cya 14 26 de San Juan dice, ku murongo wa 26 muri Yohana el Espíritu Santo haravuga ngo, ariko uwo mwitsa niyaza, en mi nombre ariwe data azorungika mu izina ryanje, azobamenyesha cosas ibintu byose, y él recordará todo lo que yo os he dicho. kandi azobabwira ibyo byose je ndamugenye kuvuga. Ha sido Mu nkuru nziza Santo recordar yagumye ari mpwemu yera, ariko aramenyekanisha ibintu byose Kristo yavuze. y fue Kandi siguiente yabaye mu yandi majambo el Espíritu Santo handitswe recordó ibyo mpwemu yera los apóstoles yagenye intumwa del ministerio de Cristo y las cosas ku bw'ubukozi bwa Kristo, ndetse n'ibintu ibyo we yari yaravuze llevó a cabo. kandi ibyo yakoze. En el capítulo Mu gice cya 15 26 umurongo wa 26 dice, pero cuando venga haravuga ngo, el Consolador, ariko uwo mwitsa aho azozira, yo os enviaré de uwo nzobarungikira ava kuri data, el Espíritu de verdad, niwe mpwemu w'ukuri, o sea, el Espíritu ni kuvuga Santo, ni mpwemu yera el cual procede del Padre, akomoka kuri data, uwo niwe azonshingira intahe, y vosotros daréis testimonio kandi namwe nyene también, muranshingira intahe, que habéis estado conmigo desde kuko mwari kumwe nanje el principio. uhereye mbere na mbere. O sea, que el que viene Ni kuvuga yuko para dar testimonio de uwo aje Cristo kugira ngo ashingire intahe Kristo es el Espíritu Santo. ari mpwemu yera, Y luego kandi mu nyuma los
los apóstoles que estuvieron con Jesús, intumwa zari kumwe na yesu los cuales estaba el Espíritu Santo arizo zarimwo mpwemu yera desde el día de Pentecostés, uhereye ku munsi wa pentekoti testimonio de quién zariko zirashingira intahe inde kristo. y todos los creyentes constan de mensajeros de kandi abizera bose bari kumwe n'intumwa ziwe uva mu gihe uja mu kindi nabo nyene bariko barashingira intahe kristo, kuko kristo ari muri mpwemu yera en medio de su iglesia yamye ari hagati mu ishengero ryiwe ariko akoresha humanos. ibiremwa abantu, Todavía kandi kugeza n'ubu niho ari. estaré con vosotros yaravuze ngo umve ndi kumwe namwe iminsi yose el fin del mundo. kugeza ku muhero w'isi. Esta es la sabiduría ubwo n'ubumenyi que ha sido escrita en la Biblia ubwanditswe muri bibiliya, y que todavía kandi ubwo kugeza n'ubu encontramos tubona yuko que cosas que no estaban ampliadas ibintu siendo ampliadas bitari byaruguruwe kugeza aho byugururwa biciye muri mpwemu yera referendo abikoreye William Branham, muri Revera William Branham, kandi kugeza n'ubu siendo ampliadas bizobandanya bigenda birugururwa cyane a medida uko que llega el tiempo hagenda harashyika su cumplimiento umwanya wo gushyitswa kwabyo. y lo que ha sido prometido para kandi ibyasezeraniwe iki gihe cyacu a cumplirse bizogira ugushyitswa kwabyo. se tiene que cumplir porque es bitegerezwa rero gushyitswa kuko palabra prometida de iryo ari ijambo ryasezeraniwe n'Imana para todos los creyentes kubw'abizera bose, en Cristo. abizera Kristo. Y ahora continuamos en el capítulo ubu naho tubandanye mu gice cya kabiri de la carta de mu primera cyete cyandikiwe abikorinto ba mbere. nos detuvimos twari twahagaze donde dice pero Dios nos ahavuga ngo ariko Imana yabiduhishuriye muri mpwemu wayo, porque el Espíritu mpwemu asesa byose n'ibihishijwe lo profundo de Dios, asesa byose n'ibihishijwe by'Imana. o sea que aún lo profundo ni kuvuga yuko de Dios el n'ibihishijwe by'Imana bihishijwe muri data, tanto que es mpwemu yera Cristo en su cuerpo anglicano ariwe ari Kristo mu mubiri we wa kimarayika, pacto, marayika w'isezerano, a través del ángel del pacto biciye es que viene la revelación muri marayika w'isezerano ariho haza Padre a su pueblo que está uguhishurirwa kw'Imana kugenewe ihanga ryayo, ariko ari está viviendo. Por eso como fue con el pueblo hebreo, iby'iryo hanga riba ririko ribaho muri ico gihe. Iglesia del Señor, rero mu nyuma biraza ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo. toda revelación nk'uko byabaye mu ihanga ry'abaheburayo niko biba. uguhishurirwa kose tiene que venir por medio gutegerezwa kuza biciye muri mpwemu yera ariwe de la iglesia ari hagati del Señor mu ishengero Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. Por lo tanto, ninguna kubw'ibyo rero nta kundi guhishurirwa na kimwe ko mu gihe kw'iherezo kushobora kuza mu bundi buryo. tiene que venir en medio de gutegerezwa kuza biciye mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, a través del Espíritu kuzananye mu gikoresho para ese tiempo. uko Imana ibifite muri kubw'icyo gihe. Es confirmado la iglesia kandi ishengero rirashimangirwa mu kwizera, ariko kuba kwamaze kuza parte del Espíritu Santo kukakirwa kuvuye kuri mpwemu yera etapa en etapa. uva mu ntambuko uja mu yindi, Y no puede poner otro kandi ntashobora gushyirwaho irindi shingiro atari iryo ryamaze kwandikwa, Jesucristo. ariryo ari Yesu Kristo. Porque ¿quién de los ninde mu bantu azi sabe las cosas del hombre? ibiri mu muntu atari El espíritu del hombre. impwemu yiwe iri muri we? Así tampoco nada niko n'iby'Imana biri, Dios, sino el espíritu. ntawe ubizi atari mpwemu w'Imana. Y nosotros hemos recibido ariko tweho
nosotros no ariko hemos tweho recibido el Espíritu, ntitwahawe impwemu y'iyi si, ariko Espíritu que twahawe mpwemu ava ku mana sepamos kugira ngo tumenye para que sepamos kugira ngo tumenye lo que Dios nos ha concedido. iby'Imana yatugabiye. Hemos visto que la revelación turabonye yuko uguhishurirwa viene a la iglesia kuza ku ishengero por medio del Espíritu Santo, biciye muri mpwemu yera, que es el ángel del pacto, ari marayika w'isezerano, que es el cuerpo angelical, ari umubiri wa kimarayika w'Imana, imagen del Dios viviente, ari ishusho y'Imana nzima, el cual es Cristo en su cuerpo, ari Kristo mu mubiri we wa kimarayika, el cual y a través del cual ari we kandi biciye muri we Dios creó. Imana yaremye ibintu byose. Por eso es que no puede ser entendido nicyo gituma bidashobora gutahurwa mu bundi buryo la revelación uku guhishurirwa kw'Imana del Padre a través data de Jesucristo. ukuza biciye muri Yesu Kristo. Vean, Mwitegereze Hebreos capítulo mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu dice, haravuga ngo Dios habiendo hablado kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi por los profetas no mu buryo bwinshi. de los días nos Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, a quien constituyó uwo yashyiriyeho kuba samuragwa wa byose, en asimismo hizo el universo. niwe yahaye kurema isi. Los posteriores días, Iminsi y'iherezo recuerden, ni mwibuke yuko umunsi umwe imbere y'umwami, del Señor para los seres humanos imbere y'ibiremwa muntu como ni 1000 años. nk'imyaka igihumbi. Segunda de Pedro capítulo Petero wa kabiri igice cya gatatu ku murongo w'umunani. y ahora Kandi ubu rero los posteriores días delante de Dios, iminsi ya nyuma imbere y'Imana el quinto, sexto y séptimo milenio. ni igihumbi cya gatanu, cya gatandatu n'icy'indwi. Semanas son, Nk'uko iminsi y'indwi imeze, posteriores días son iminsi ya nyuma yo mu ndwi jueves, ni ku wa kane, viernes, ku wa gatanu sábado. ndetse no ku wa gatandatu. Por consiguiente, cada Kuko mu yandi majambo uno de esos 3 días buri umwe muri iyo minsi itatu sentado ushushanijwe en un día mu munsi de la semana también, y wo mu iyinga nawo nyene. Kandi rero ku bw'ibyo último día de la semana, umunsi w'indwi mu isezerano ryo mu bijyanye n'isezerano reposo, ry'amategeko el ni día umunsi w'akaruhuko, ni umunsi w'Imana de Dios, kugira ngo todas las cosas wegurirwe Imana, kandi ibintu byose de Dios, byo mu mugambi w'Imana, de actividades ibikorwa espirituales byo mu buryo bw'impwemu ku bw'ihanga ry'Abaheburayo. y en términos proféticos. Kandi mu majambo y'ubuvugishwa bw'ubuhanuzi bw'ibihe, El séptimo día o día umunsi posterior es ugira indwi cyangwa umunsi wa nyuma milenio, ariko impumbi cy'indwi uhereye kuri Adamu kugeza ubu. Biroroshye cyane nk'uko, así como el día sábado kandi nk'uko ku munsi w'isabato ariwo witwa umunsi w'umwami, en el pacto hariya de la ley, mu isezerano ry'amategeko día séptimo del año de umunsi ugira indwi imbere y'Imana séptimo milenio ariko impumbi cy'indwi, es el día del Señor, uwo rero ni umunsi w'umwami, el reino del Señor, el reino ni umunsi w'ubwami bw'umwami, ari umunsi w'ikimpumbi. Kandi amajambo ya Kristo igihe yavuga Hijo del hombre yuko es umwana w'umuntu el sábado, ari umwami w'isabato, mwitegereze, porque es un día kuko uwo n'umunsi para el Señor. weguriwe umwami. El séptimo milenio Ni ikimpumbi cy'indwi, es el día delante de Dios, kandi ni umunsi imbere y'Imana, Señor, umunsi w'umwami para su reino ku bw'ubwami milenial, bwayo bw'ikimpumbi, donde ari bwo jewe nzoba ndimwo. y quién más Ninde wundi umwe wese de ustedes ubwo muri mwebwe. recuerden las
las palabras mwibuke amajambo ya Kristo de Cristo a la mujer ayo yabwiye wa mugore que tuvo flujo de sangre umwe yaragwaye ubutinyanka acarakira. Yamubwiye ngo te ha salvado. ukwizera kwawe kuragukijije, Sanidad. agakiza, ugukira indwara. Y recuerden Kandi mwibuke que las cosas de Dios yuko ibintu by'Imana por fe bikorwa kubwo kwizera, es la bendición de kandi turakira imigisha y'Imana kubwo kwizera, que la fe viene kuko ukwizera palabra kuzanwa del Señor. no kumva ijambo ry'umwami, turaryumviriza, turarisoma, La creemos con el turaryizera n'ubugingo bwacu bwose, corazón y el kuko alma, dukoresheje umutima n'ubugingo y con la boca harizera kubwo kugororoka, kandi kubw'akanwa naho biratugwa kubw'agakiza. Kubw'ibyo rero igihe tuvuze confesando kubw'ayo masezerano yose tuba turiko turayatura creemos en el dushingiye ku byo twebwe twizeye ngaha mu mutima. persona la ley Ariko igihe umuntu abisomye mu nyuma agaca avuga ati ariko jewe sinzi nyamba ibi bintu ari ukuri nyamba atari ukuri, está confesando aho aba ariko aratura, aba ariko agaragaza ukutizera. Kubw'ibyo rero esas promesas kuri we ayo masezerano serán cumplidas. ntazokwigera ashitswa. Es para los de la fe de Abraham Ni kubw'ukwizera kwa Aburahamu, e hijas de Dios. ariko kwizera kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Mwibuke yuko igihe umuntu yizeye No está razonando, ntashyiramo ubwenge bw'umuntu, aba ariko arizera byonyene. se razona en el Espíritu, Uwushyiramo ibyiyumviro ni mwemu aba ari muri uwo muntu, se cree arizera en el alma de la mu persona. bugingo uwo muntu. Por eso Kubw'ibyo Cristo Kristo buri gihe yaravuga ati desea ir nk'uko wizeye bikugendere gutyo. a la mujer Yarabibwiye wa mugore w'umunyakananikazi, que era gentil ari we yari umunyamahangakazi. y que Cristo señala a los Kandi Kristo gentiles como yaramwerekanye mu banyamahanga, la forma de abashushanya mu tubwa duto duto. y también Bwari uburyo bwo kuri kijya gihe, en kandi turabona yuko no mu Bayuda a la agricultura mu burimyi los señala yaberekanira mu musukoni. Ni kuvuga yuko yari ishusho n'ingero en la Biblia. byari muri Bibiliya. Ahora Rero la mujer que fue sanada con wa mugore yakijijwe solamente una no gukora gusa ku gace postura de Cristo k'impuzu ijyakanzu ya Kristo, como punto de contacto nk'akantu gusa ko gukorako, kuko yari yizeye yuko niyo yakora kuri ako gace k'umwambaro wa Kristo sanado yari gucakira. y se activó Kandi ubwo bushobozi el poder, bwarakoze, kuko ukwizera kwiwe creyó kwari kwamaze que tocando solamente kumwizeza yuko niyo yakora gusa ku nyambaro ya Kristo yari gucakira. Kandi ubushobozi bw'Imana Cristo aribwo bwari muri Kristo bwaramuvuyemwo, buva muri Kristo bwimukira kuri urya mugore, sí, la cual obtuvo ari we sanidad. ngaho yaciye aronka ugukira. Y Cristo le dice: tu fe Kristo yaramubwiye ati ukwizera kwawe mwigeme mukobwa wanje, ukwizera kwanje kwagukijije. es también así. Niko nyene natwe tuvuga Cuando recibimos igihe twakiriye agakiza, decimos, Dios Cristo turavuga tuti Imana Kristo yankijije, yankuye ko buno bugwayi. se requiere la fe. Rero harakenewe ukwizera, Fe está kuko ukwizera kuba kuri mu bugingo en la persona. bw'umuntu. La fe, Ukizera la duda se activa. canke ugukekeranya El ser humano tiene libre albedrío. biraba ngaho, kuko umuntu aba afise amahitamwo ku giti ciwe. Igihe umuntu Escucha la
asomye cyangwa yumvirije ijambo ry'Imana por la fe, kubwo kwizera por la palabra de kubw'ijambo Dios, ry'Imana haraza uko kwizera y la actitud correcta kandi frente a la palabra de Dios. inyifato nziza imbere y'ijambo ry'Imana ni ukwizera. La fe viene por el oír Ukwizera kuzanwa la palabra de Dios. no kumva ijambo ry'Imana. Al creer, Rero mu kwizera pues está usando aho umuntu aba ariko arakoresha uko kwizera, porque kuko fe es creer kwizera ni ukwizigira, ni ukuba wizeye ukaba para dudas. wizeye atagukekeranya na gatoyi. Ntutegerezwa gushyiramo ubwenge na bukeyi kwiyumvira cyane. Dice Dios, Ijambo ry'Imana ntirivuga ngo Imana iravuga iti eso es así, kandi rero ni uko bica biba, cuando lo entienda. bica biba bityo we wabitahura cyangwa utabitahura, kuko mu gutahura Parte del espíritu de la persona, kuza gukomotse muri mpwemu w'umuntu, esa palabra que creyó. aho iryo jambo ryimukira, aho iryo uwo muntu aba yizeye riherekejwe no kwizera. Entonces, Kandi rero aca atangura tener el mayor kuronka ubumenyi bukomeye cyane de lo que creyó. ku bijyanye n'ibyo we aba yizeye, azi yuko La palabra de Dios, iryo ryari ijambo ry'Imana, iryo ryari ijwi ry'Imana, esa fe, kandi ko ari ryo ryamuhaye uko kwizera, esa fe, uko kwizera kuzuye, la cual se agarró ariko kuba de esa palabra, kwagumbiriye iryo jambo, sabiendo que sin fe, tuzi yuko atakwizera bitoshoboka yuko umuntu yizeye anezera Imana. es posible Rero ikinyuranye n'ibyo, ufise ukwizera naho birashoboka cyane kunezera, guhimbara Imana. es importante entonces Rero ni ingirakamaro cyane que al saber yuko mu kumenya ko lo que es palabra icyo ari cyo ijambo ryuzuye ry'Imana, la dejemos entrar turireka a nuestra rikinjira kugeza mu bugingo bwacu. y después Rero mu nyuma va a pasar a rishadimukira mu mpwemu y'umuntu para obtener un kugira ngo yakire conocimiento ubumenyi bwuzuye acerca ku bijyanye de esa palabra que n'iryo jambo, iryo aba yizeye n'umutima wiwe wose. por eso los Kubw'ibyo rero abizera Kristo hijos de Abraham ni abana ba Aburahamu, abakomoka muri Aburahamu. Abo nabo mu kwizera kwa Aburahamu podría bafise uko kwizera. entender él Yarashobora gutahura, yarashobora kubibona we hamwe na Sara isezerano iryo Imana Abraham yari yabahaye, cyangwa isezerano Imana yari yahaye Aburahamu yuko yari kuzoronka umwana, kandi yari afite imyaka 75. y pasaban los años Nivyo, y no llegaba. kandi bararenganye iyo myaka, kandi ntiyari bwashike. Iyo rero wewe atashiramwo ibwenge bw'umuntu, yari kuvuga ati ubwo Pero cuando Dios sinihenze, Imana yoba yarampenze. lo cree tal y como está ahí, Ariko Imana yavuze, umuntu arabyizera uko biba bimeze, naho we atoba ariko arabitahura. después, Rero mu nyuma, más adelante, imbere gato, lo entenderá como le dijo Pedro, nzobitahura nk'uko Yesu yabwiye Petero entenderá después. ati ibyo udatahura ubu nuko uzobitahura mu nyuma. Ntiwironderere ibibazo Entenderlo mu kugerageza gutahura ibintu utari kuratahura muri uno mwanya. el Espíritu Santo se hace Mwe mu yera todas las azobigisha ibi bintu byose. Ni ukuvuga yuko enseñanza hazoza izi nyigisho vas a obtener, aho uzoronka ubumenyi comprender ubwo udashobora kuronka, ibintu udashobora gutahura muri kano kanya. entre los gentiles. Hagati mu banyamahanga, Cristo halló Kristo una fe grande. yaratanze ukwizera gukomeye cyane. Hari ukwizera gutoyi guke hamwe n'ukwizera A los discípulos kwinshi. cuando estaban en la embarcación, abigishwa igihe bari mu bwato, ubwato buca butangura kwibira tempestad, ku mvo zijya miyaga na bijya bihuhusi mu kiyaga cy'i Galileya. todos temerosos, Bose bari bafite ubwoba bwinshi cyane. estaban descansando. Yesu nawe yariko ariruhukira asinziriye. Lo despiertan Baramukanguye y le dicen, nuko baramubwira bati no
tienes cuidado de nosotros, mira que perecemos. Y le dice, wewe ntutwitayeho raba tugiye guhoma. Yarababwiye ati none ukwizera kwanyu kuri hehe? a la tempestad, Yarabwiye iyo miyaga acabwira ibyo bihuhusi yuko byohagarara kandi byaciye bireka. entonces los discípulos dicen, Rero abigishwa baca baramubwira este hombre, bati mbega uyu muntu y aún le habla ni ubwoko ki hacia las aguas, abarera umuyaga n'amazi bikamwumvira. sería que no sabían quién era él todavía, que era el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios. Baba batarabazi yuko yari Mesiya Kristo umwana w'Imana yambaye umubiri ari muzima hajya. Rero El mar también representa mwibuke yuko amazi byongeye ashushanya amahanga indimi n'amoko menshi, la embarcación, representa ubwato nabwo bushushanya la iglesia del Señor Jesucristo. ishengero ry'umwami Yesu Kristo, Tempestad, la ibihuhusi nabyo, de sus problemas imiyaga ni actuales, ibibazo ari byo ishengero rigenda riracamwo. ha estado siempre Ariko wewe buri gihe yamye ari muri ubu bwato, de un lado ariko aradufasha kujabuka uva ku ruhande tujabuka dushika ku yindi nkengera. siempre hay un momento Buri gihe en que dice hariho umwanya aho tuvuga como que es despertado y nk'aho tuba twakangutse uva mu gihe uja mu kindi, igihe hagarutse hagaragaye intumwa yo muri buri gihe, aho hategerezwa gukanguka ijambo hacerla viva akarigira rizima, y cumplir todo agashyitsa n'ibyo bintu byose ha prometido, ibyo we yasezeranye, porque esa es una palabra kuko iri viva, riba ari ijambo rizima, que él y su palabra kuko we hamwe n'ijambo ryiwe una misma cosa. ibyo ni ikintu kimwe. Ahora Rero le dijo Cristo a la mujer samaritana, Kristo yarabwiye wa mugore w'umunyasamariya ati wifuza iki, ushaka ko ngukorera iki? ella le dice Kandi lo que quería, ujya mukenyezi nawe yaramubwiye ico yifuza. Mwibuke yuko que la mujer samaritana ujya mugore w'umunyasamariyakazi era gentil yari umunyamahanga, y él le habla la palabra kandi yaciye amubwira ijambo, y ocurrió kandi haciye haba lo que ella ibyo quería. ujya mukenyezi yari yizeye. Es que Jesucristo Rero nuko Yesu Kristo tenía poder yari afite absoluto ubushobozi bwuzuye sobre toda la creación. ku bijyanye n'ibyaremwe byose. Por eso él decía, el Hijo del Hombre Nicyo gituma yavuga ati umwana w'umuntu tiene poder. afite ububasha, Y así por el estilo para kandi n'ikindi gihe resucitar n'ibindi kugira ngo azure abantu canke gukiza abagwaye, kuko iyo yari Imana iri muri we velado en carne humana, yambaye umubiri mu muntu, yigaragaje mu bubasha bwayo biciye muri mpwemu yera en el velo de carne, iriko irakora mu gitwikirizo cy'inyama cy'ujya mubiri witwa Yesu. decir, Kubw'ibyo Yesu Kristo yaravuga ati data niwe anduta. el ser humano ha sido hecho a imagen Nk'ikiremwa muntu cakozwe mu ishusho na kameremere k'Imana, ubugingo, impwemu hamwe n'umubiri. lo más grande en usted y en Ikintu c'ingirakamaro cyane seres humanos. kiri muri wewe na jewe nk'ibiremwa abantu ni ubugingo bwacu. Se habla de la salvación, Nico gituma igihe havuzwe ku bijyanye n'agakiza, de qué le vale al hombre si haravuga ngo umuntu byomumarira iki pierde su alma. kunguka ibiri mu isi byose agatakaza ubugingo bwiwe. Perdiere su alma, Ntibavuga ngo iyo umuntu atakaje umubiri wiwe yotakaza ubugingo, es kuko la ubugingo esencia del ser nibwo mu by'ukuri buri mu muntu, nicyo kiri ibwina mu muntu, nicyo kigize umuntu. Uko rero Cristo decía, el nk'uko Kristo yavuga ati mayor es que yo. data niwe anduta, Así usted puede decir we nawe urashobora kuvuga ati ubugingo bwanjye nibwo bunduta, este cuerpo físico buraruta uyu mubiri ufadika uwo jewe mfise, y es mayor que el espíritu también. kandi buraruta impwemu, El espíritu es un kuko mpwemu ni umubiri de otra dimensión.
dimensión. wo mu bundi buringanire. Para los judíos Rero ku bayuda se esperaba bari barindiriye que pusiera las manos sobre ellos. yuko bo bararindira yuko yobakorako akabashyirako ibiganza, ariko ku banyamahanga bobo Hablar la bitega gusa yuko yovuga ijambo, aunque en algunas ocasiones naho mu bihe bimwe bimwe han pedido que bamusabye yuko yobashyirako ibiganza, sobre ellos y el mismo Cristo dijo, kandi Kristo wa undi nyene yaravuze ati id por todo el mundo y predicad mugende muje mu bihugu byose a toda criatura. mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera Será condenado. azotsindwa n'urubanza. Pondrá las manos y sanarán. Kandi muzorambike ibiganza ku bagwaye nuko bazokira. No hay ningún problema. Pero Ni cuando kuvuga yuko hatariho ikibazo na kimwe, entre los gentiles, ariko igihe hagati mu banyamahanga personas con una fe, hashyitse abantu bafise ukwizera la mujer cananea, kumeze nk'urya mugore w'umunyakananikazi ari we yari umunyamahangakazi, el centurión romano, ndetse na wa mugabisha w'ingabo z'abanyamahanga ari we yavuze ati ntibimbereye yuko wokwinjira mu nzu yanje, solamente di la palabra y mi siervo sanará. gusa vuga ijambo Dice yo uwo soy muhungu arakira, hombre puesto kuko nanje con autoridad. ndi umuntu A este ve y agendera munsi y'abaganza. digo a este hace esto y lo hace. Y le dice, dice, Ndabarira umuntu nti ngwino akaza, nabarira umushumba wanje ntikora iki akagikora, y Cristo dice, grande, kandi este fue, o sea, vuga ijambo araza gukira. Kristo yaravuze ati ndababwira ukuri sinari bwabone ukwizera kumeze uko haba mu Bisirayeli ndetse no mu banyamahanga. o sea que la fe a Ni kuvuga yuko ukwizera grande ko ku rwego rwo hejuru cyane en medio de la ko ari iglesia kuzoba kuri hagati del Señor Jesucristo. mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, Cuando hagati mu banyamahanga, etapas igihe hari kuzotangura izo ntambuko zo mu ishengero ry'abanyamahanga. es por la fe Ni kubw'ukwizera que alcanzamos las promesas de Dios. aho twigarurira amasezerano yose y'Imana. Alcanzar las promesas de Dios Ntugerageze kwigarurira amasezerano y'Imana ukoresheje ubwenge bw'ibyigwa, kuko a decepcionar. ibyo bizogutangaza, bizoguha ibyo wewe utari witeze. Que usted lo cree Ibyo birashinganishije yuko wewe de todo corazón. wizeye n'umutima, wizera n'umutima wose Que no lo entiende. naho utoba ubitahura. El entendimiento viene Ugutahura rero más adelante. kuraheza kukaza imbere gato, Usted creyó de todo corazón igihe wewe nanje twizeye n'imitima yose, al Espíritu, mu nyuma birimukira mu bugingo, de ahí pasar al cuerpo bigaca biva ngaho bikimukira mu mubiri, hama bikagirwa ukuri, y la persona permanece. kandi umuntu Era como Abraham, abandanya yizeye pero 25 años. akarindira nkome kwa Aburahamu yizera imyaka 25 arindiriye isezerano. Años. Siempre Dios le aparecía en Igihe yari afite imyaka 99, Imana buri gihe yama imwiyereka promesas. imushimangirira isezerano, La última vez que se la confirmó, dijo, kandi inshuro ya nyuma yari mushimangiriye yaramubwiye ngo ya viene el niño prometido, umwaka uza hazoza umwana w'isezerano. cual, teniendo 99 años de edad, Nico gituma yari afite imyaka 99, o ya habiendo comenzado, canke ashobora no kuba yaratanguye 100, kubaho mu mwaka wiwe w'ijana. tuvo que ser rejuvenecido, Yategejwe kugirwa umuyabaga, estaba kuko anciano, we yari yamaze gusaza yabaye umutama. Sara nawe con 89 años, afite imyaka 99, ¿quién iba a esperar un niño? none ninde yari kwitega umwana Sanita de 89 años, abyawe n'umutamakazi w'imyaka 99? solamente uno, Yari umuntu umwe gusa, su esposo. umugabo wiwe. Su esposo creía que Umugabo ella wiwe iba a yarizera yuko wewe tener el niño prometido. azobyara umwana Ella w'isezerano, no creía. ariko Sara we ntiyabyizera. Por eso le dio de compañera Nico gituma yaciye amuha para que tuviera inshoreke el niño que yiwe estaba esperando. Agari kugira ngo babyarane uwo mwana uwo bo bari biteze. Ella lo razonó. We yaramutoje No tiene que ser ubwenge,
aramubwira yuko yotegerezwa kwihuza n'umukobwa akiri muto ariwe yoshobora gusama, kuko wewe yibaza yuko Por esa etapa, ataragisama kuko yari yaramaze kurengana imyaka yo kuja mu mihango, no puede concebir kandi una mujer mu buryo bw'ubushakashatsi ha terminado ese umugore yamaze kurangiza ico kiringo ntaba ashobora gusama inda. Pero Abraham Ariko Aburahamu creía que sí, que a través de ella yarizera yuko Dios yego bizoba biciye muri Sara, kuko Imana yari yamaze kubimusezeranira. es posible para Dios. Hari ikintu na kimwe kidashoboka ku Mana? Si no la hay, Nta na kimwe kihari. Rero nyamba atakihari, como Dios ha prometido, nuko rero nk'uko Imana yabisezeranye, en el tiempo uko niko izobikora correspondiente. mu gihe bihwanye n'iryo sezerano. Recuerden que la edad de 100 Mwibuke yuko mu gihe de Abraham, cy'imyaka ijana ya Aburahamu el segundo ciclo, ari igice cya kabiri año de jubileo, cy'umwaka wa yubile. 50 años es Ku myaka 50 ni yubile ya mbere de Abraham. yo mu buzima bwa Aburahamu, El año del jubileo es el año kuko umwaka wa yubile 50 siempre, buri gihe aba ari imyaka 50, umwaka ugira 50, 50 años más. kandi nawe yategerejwe kwizera iyindi myaka 50 kugira ngo hashike ikindi kiringo igira kabiri cy'umwaka wa yubile, kugira ngo yakigwe uguhindurwa, Hijo prometido, aba afise n'umwana w'isezerano, umwana wa Aburahamu, ni ukuvuga Isaka. y el primer año de jubileo, Kandi umwaka wa mbere wa yubile wo mu ihanga ry'Imana, en el término profético, mu majambo y'ubuvugishwa, fue cuando Jesús cyabaye igihe Yesu yari ngaha ku isi. era edad de piedra angular, Kiya cyari igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, piedra angular, kuko ibuye rikomeza imfuruka yari Kristo. y ese ciclo divino trajo la bendición de Kandi kijya gihe cy'Imana cyazanye umugisha mu nyuma, aho ku musaraba i Karuvariyo, la expiación, ku kimazi cyo guhonga y también ibyaha, trajo el día de Pentecostés, que es byongeye yarazanye el día 50 umunsi wa Pentekoti ari umunsi ugira 50 nawo nyene. en año, Umunsi wa 50 washyikirijwe mu mwaka wa Pentekoti. y para esperar la segunda parte de la lectura que él tuvo, Kandi ubwo kurindira igice cya kabiri yagize versos muri Yesaya 1 al 3, 61 ku murongo wa 1 gushika ku wa 3, ahavuga ngo kumenyesha abantu, para él, ngo menyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. y después dice, Mu nyuma haravuga ngo y el día n'umwaka de venganza del Dios n'umunsi wo kwihora w'Imana yacu. detuvo, no Ngaho le yaciye ahagarara, ntiyasubiye kubandanya asoma icyo gice, kuko icyo gice gusa cyari gushitswa muri kijya gihe. Hari aho havuga ngo de la buena voluntad menyesha abantu de Jehová. umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. San Lucas capítulo 4, Muri Luka igice cya 4 en adelante, ku murongo wa 16 no kubandanya, es que la segunda parte ni igice cya kabiri clamar al día de kugira ngo atangaze umunsi wo kwihora w'Imana yacu, para la segunda venida del ni mu kuza kwa kabiri k'umwana w'umuntu. es para este tiempo final. Ni muri iki gihe cya nyuma aho azoba ariko aratangaza Juicio divino hamenyekanishwa ibihano by'Imana, sobre la raza humana, aribyo bizoza ku kiremwa muntu. para lo cual se requiere que la iglesia Aricyo gituma hakenewe yuko ishengero divino riba riri muri uyu mwanya w'Imana de piedra. mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Este es el ciclo divino para Kandi iki ni igihe cy'Imana la iglesia ser rejuvenecida. kugira ngo ishengero risubizwe mu buyabaga, Fueron rejuvenecidos nk'uko basubijwe mu buyabaga Aburahamu na Sara, kugira ngo Elisa havuke prometido, Isaka yasezeranwe. o sea, Ni kuvuga la venida del Mesías, ukuza kwa Mesiya aje ku ishengero ryiwe, luego, mu nyuma naho aje no ku ihanga ry'Abaheburayo, y para que sean transformados kandi kugira ngo todos los creyentes bahindurwe abizera Kristo bose del tiempo final. bo mu gihe cya nyuma. Mwibuke La iglesia está representada yuko ishengero rishushanijwe muri Sara. así
Así es que, nuko rero consciente de que estamos viviendo tuzi yuko turiko tubaho después de las 7 edades de la iglesia, mu gihe kiri inyuma y'ibihembwe by'ishengero, como vino el precursor kandi nk'uko haje integuza y'ukuza kwa mbere kwa Kristo o etapa de la iglesia hebrea bajo la ley, mu ntambuko y'ishengero munsi y'ikiringo y'igihe cy'amategeko, introducción, ariho rero mu nyuma habaye uko gushyirwaho urufatiro, ariko luego vino habaye el Mesías guteguriza inzira Mesiya. Rero mu nyuma haraje Mesiya kubw'intambuko nshasha, de piedra angular. intambuko y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. El cristianismo ya han transcurrido Hagati mu iyobokamana ry'abakristo haramaze kurengana ibihendwe by'ishengero, kandi intumwa de la segunda vez de Cristo ya vino iteguza ukuza kwa kabiri kwa Kristo yaramaze kuza kandi yaramaze no kugenda, a la segunda venida ariko ubutumwa bwiwe aribwo bwateguriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo bwasigaye ngaha de la iglesia del Señor, buri hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. tal y como él Kubw'ibyo rero muri ubwo buryo nyene precursó, ubwo yategurijemwo ukuza kwa kabiri kwa Kristo, se cumplirá. niko nyene nako kuzoshitswa. Y nosotros lo creemos de todo corazón Kandi twebwe natwe turabyizera n'umutima wose, y lo veremos materializado kandi tuzobibona byagizwe y ukuri, entonces lo entenderemos. kandi rero tuzoca tubitahura. Mientras tanto, Ariko kugeza ubu turabyizera corazón, n'umutima wose. Reverendo William Branham dijo Reverend William Branham yaravuze ati, ubu butumwa buzokwerekana Kristo Cristo al mundo. mu isi. O sea que será de Ni ukuvuga yuko bizoba nk'uko bihwanye profetizado. n'ingene byamaze guhanurwa n'uko El byavugishijwe. mensaje, ¿cuál es la atracción? Mu butumwa bwitwa ngo ni ukwegukwerwa kuri ku musozi, Se vendrá aravuga ngo uno azoza en burrito, uwo pequeño, agendera burrito, está haciendo ku nyana y'indogoba, 2000 años atrás. ku ndogoba ntoyi, ariko akora ibyo bihwanye n'ibyabaye Sin duda, imyaka 2000 iheze. y sin duda, Kandi haravuga ngo atagukekeranya, atanukumviriza ibyo mu madini, aratakamba, por supuesto, ni ukuvuga ihanga Osana, naryo nyene byongeye baravuga ngo hashemezwe ubu umwami aje mu izina ry'uhoraho. que Ariko yerekana al que habrá ubwo una repetición kugira ngo habe uko kwisubiramwo nueva y en una nueva dispensación. bibera mu kiringo gishasha Ya nk'uko byabereye hariya. repetirá acá. Rero bizokwisubiramo no ngaha. Los detalles también están Ido n'ido ryose, de Reverendo ayo makuru yose ari mu butumwa bwa Reverend William Branham. del oriente, Nk'akarorero byongeye aravuga ati o sea, azokomoka en el oriente, mu bu- en su mu buseruko, ni ukuvuga umucyo ugaragara mu buseruko mu kuza kwiwe kwabereye hariya. Ariko aravuga ngo brillará o resplandecerá none umucyo la luz en este tiempo. uzokwakira hehe cyangwa uzokayanganirira hehe muri kino gihe? El oriente Ni mu burengerazuba. Mu buseruko ariho ari ubuseruko bwo hagati, hariya yarakayanganiyeyo muri Isirayeli, todo el Medio Oriente. kandi yaragendagenze ubuseruko bwo hagati bwose. Santa esa luz Kandi Kristo muri mpwemu yera ari uwo mucyo yaraje avuye mu buseruko aca muri Aziya ntoyi yimukira i Burayi, Norteamérica, Amerika ya ruguru, que consta ariwo ari umugabane wa Amerika ari ugizwe y de Suramérica, na Amerika ya ruguru hamwe na Amerika y'epfo ndetse na Karayibe. de Norteamérica, y Norteamérica Kandi muri Amerika ya ruguru, yimukira no muri Amerika ya ruguru, hari uwo mucyo Kristo ari muri Reverend William Branham que le correspondió a él mu ntambuko en medio yari ihwanye nawe de la iglesia del Señor Jesucristo. hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Estuvo alumbrando esa luz Kandi ngaho yari karamurikisha uwo mucyo en el desierto los judíos nk'uko yabamurikiye abayuda hariya mu bugaragwa 40 años. imyaka 40. De la parte norte se moverá a otro lugar Avuye mu gicerero cyo mu buseruko azokwimukira mu kindi kibanza, y se moverá ahazoba hari ikibanza cy'ihema rinini katedrale, la manifestación más grande kandi azokwimukira ngaho kugira ngo habe ukwigaragaza gukomeye cyane de ko Jesucristo. muri kahise kose k'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Y eso dará cumplimiento a lo que él dijo.
kandi ibyo bizotanga ugushishwa kw'ibyo yavuze ngo iburengerazuba hazova ugendera ku ifarasi yera y'igitare. Tuzoca muri iyi nzira iyindi nshuro. Rero nyimba Eliya yaraciye muri iyi nzira, ubukozi bwa Eliya bwaraciye mu nzira buri muri Eliya w'itishubi. Mu nshuro ya kabiri bwari muri Elisa afise imigabane ibiri. Mu nshuro ya gatatu mpwemu yera yarakoze ubwo bukozi bwa Eliya. Ku nshuro ya gatatu buri muri Yohana umubatizi, kandi mu nshuro igira kane mpwemu yera yarakoze ubukozi bwa Eliya abukoreye muri Revera William Branham, kuko ubukozi buhwanye na mpwemu yera niwe afise ubukozi, kandi arabukora hagati mu ihanga ryiwe mu kiringo, abukorera mu kiringo, abukorera mu mwanya, mu isezerano riba rihari muri buri mwanya. Kandi buragendagenda bundi bushasha. Ubukozi bwa Eliya bwari buzogendagenda aho zoba ari mu nshuro ya gatanu, arivyo bihwanye n'ibiti bibiri vy'imyelayo, aribo ari Mose na Eliya bo muri Zekariya igice ca 4 umurongo wa 11 kugeza kwa 14, no mu Vyahishuwe igice ca 11 umurongo wa 1 kugeza kwa 14. Naho rero munsi y'ubwo bukozi aho azosha muri iyo nzira mu yindi nshuro, kandi uwo niwe rero bazobona abayuda, kandi bo bazovuga bati uyu niwe twebwe twamye turindiriye, kuko bobo biteze Eliya ariwe azoza ateguriza amahoro ahoraho, azoza atangaza amahoro ahoraho, ariyo azoba ari mu nganji y'ikimpumbi ya Mesiya. Nuva yuko azoza kugira ngo ategurize inganji y'imyaka 1000 ya Mesiya. Kandi byongeye bararindiriye Mose, umuvugishwa n'Imana ameze nka Mose, ariwe yabaye Yesu Kristo umwana w'umuntu mu kuza kwiwe kwa mbere, kandi azoba ari wa wundi nyene mu kuza kwiwe kwa kabiri. Kandi boneka yuko nk'ibyo nababwiye ku bijyanye n'iki kigwa turimwo birahagije kugira ngo mushobore kubitahura kugeza ku rwego ntarengwa. Mwibuke yuko ibi byugaraniwe mu kimatanije cy'indwi, ibi bihwanye byugaraniwe mu majwi y'imituragaro ndwi, ari jwi rya Kristo yivuga nk'intare. Ibi bihwanye no gutangazwa k'umunsi wo kwihora w'Imana yacu, byugaraniwe mu gukwegwa kwa gatatu mu iyerekwa ry'ihema. Ni ukuvuga yuko igihe uwo mwanya uzogera hazoba hariko harashyitswa ubu buhanuzi, ubu buvugishwa bukomeye cyane hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi ijwi ry'imituragaro ndwi, ijwi rya Kristo yivuga nk'intare, rizoba ririko riratuvugisha ariko araduhishurira iri banga, aryo ari ibanga ryo kuza kwiwe. Kandi azoba ariko araduha ukwizera kudushoboza guhindurwa no kujana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, nk'uko yabashimangiye mu kwizera. Yashimangiye ukwizera kwa Aburahamu mu mwaka wa nyuma uwo yamwiyeretse, kugira ngo amushimangirire ukwizera yiteze umwana w'isezerano, kandi yaramuzaniye uguhindurwa. Ariko natwe turindiriye, twiteze. Muri kino gihe
azoba ariko aradushimangirira mu isezerano la transformación ryo guhindurwa y el rapto para todos los creyentes. ndetse no kuzamurwa kw'abo bose bizera Kristo aribo bazoba bari mu mwanya w'Imana Del año de Pentecostés. mu mwanya wa Pentekoti canke umwaka wa Yubile Para una twiteze transformación física, uguhindurwa gufadika arrebatamiento físico, inyakugwa ryo mu buryo bufadika turi mu mibiri ihawe ubwiza en donde, así como Aho rero, Elías fue nk'uko arrebatado al cielo un carro Eliya yanyakuwe ajanwa mu ijuru ari mu gikarayi cy'umuriro abizera nabo fuego, bazoduzwa mu bikarayi by'umuriro bajanwe gushika mu buringanire bw'indwi de Dios, bajanwe mu buringanire bw'Imana la más importante, baje mu rubanza mu mazimano akomeye cyane umunsi mukuru wo mu isanzure ryose que se haya llevado a cabo en ari wo el cielo, uzoba uri kurabera hariya mu ijuru cena de las bodas, amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama conforme a tu fe, sea hecho. nibikubere nk'uko wizeye Yo lo creo, jewe ndabyizeye corazón. n'umutima wanje wose Lo entienda o no lo entienda. naba ndabitahura canke ntanabitahura Estamos en el ciclo divino, rero turi mu gihe c'Imana tiempo en kimeze nka cya gihe aho Aburahamu yakiriye de Elohim ukugendererwa na Elohimu kugendererwa n'Imana con los ángeles iri kumwe n'abamarayika y Miguel. Gaburiyeli na Mikayeli También en medio de la iglesia, kandi no hagati mu ishengero mostremos así como estuvieron ku munsi wa nyuma nk'uko ángeles, abamarayika Reverendo William Branham, bari ngaho bari kumwe na Revera William Branham Dios ndetse na Elohimu Imana estado en él yigaragarije muri we para ese tiempo final. rero muri kino gihe cy'iherezo Dios en Espíritu Santo, Imana izoba iri muri mpwemu yera ministerios kandi hazoba hariho n'ubukozi bw'imyelayo ibiri que corresponden a los ministerios de Gabriel y Miguel, aribwo buhwanye n'ubukozi bwa Gaburiyeli na Mikayeli aribo bagendeye Aburahamu bari kumwe na Elohimu mu nyuma citar el Lot, barimukiye kugendera Loti ariwe Aburahamu intercediendo. yariko aravuganira Aquel era el tiempo en que kuko kijya cyari igihe aho isi y'abanyamahanga los habitantes abari babaye de Sodoma y mu Gomorra bisagara bya Sodoma na Gomora y cercanas, hamwe n'ibisagara byari bihegereye destruidos bategerezwa kurandurwa fuego del cielo. bagatongorwa n'umuriro ukorotse uvuye mu ijuru También kandi iki gihe nacyo nyene de venganza de Dios nuestro kigenewe umunsi wo kwihora para el mundo ser w'Imana yacu quemado kugira ngo isi fuego atómico, iturigwe n'umuriro w'amabombe ruhonyanganda las naciones que mu se ntambara igira gatatu y'isi ibihugu byitandukanije n'Imana ese castigo bizogira icyo gihano y el anticristo y su reino kandi Antikristo ari kumwe n'ubwami bwiwe ubwami bw'abanyamahanga será quitado bizokugwaho y establecido el reino del Mesías, kandi hazoshigwaho ubwami bwa Mesiya de Cristo, ubwami bwa Kristo donde estarán todos los creyentes en Cristo como ariho hazoba hari abizera Kristo bose bameze nk'abami abaherezi ndetse n'abacamanza algo grande se avecina. rero ikintu gikomeye cyane kiriko kiratwegera ikintu gikomeye cyane kiri hafi yo gushika Y por eso nos está kandi kubw'ibyo rero twebwe para sacar ariko aradutegura kugira ngo adukure ngaha antes que caiga mbere y'uko el juicio divino hagwa sobre la tierra. ngaha ku isi ibihano by'Imana El lugar seguro, nta kibanza kihari gifite umutekano kuri uyu mubumbe w'isi el lugar seguro está en Cristo. ikibanza gitekanye kiri muri Kristo kandi we A la cena de la boda azodushikana mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu rugo rwa data wacu wo mu ijuru
Y cuando haya pasado el juicio, kandi igihe urubanza ibihano bizoba byamaze kurengana tuzoca tugaruka ngaha ku isi, ya como reyes, aho tuzoba turi nk'abami n'abaherezi n'abacamanza dufise glorificados, imibiri ihaha ubwiza, imibiri y'imiyabaga, imibiri ihoraho cuerpo glorificado imeze nk'umubiri uhaha ubwiza wa Kristo. y si el cuerpo que usted tiene Kandi nimba uyu mubiri uwo wewe fise se preocupe, ufise utugorane runaka, wewe ntuhangayike, ntubyitwararike, uwo azoduha ntuzoba ufise kunanirwa na kumwe. será el cuerpo que Dios diseñó para usted y para mí. Azoba ari umubiri uwo Imana yageneye wewe, uwo nanje yanteguriye imbere y'uko habaho ukuremwa kw'isi. Ahora no se preocupe Kandi rero en preguntarse cómo ntibikuraze ishinga wibaza uti none uwo mubiri uzoba umeze gute. lo va a dar, Uwo azowutanga we arabizi, kandi arazi ko ari uwo w'ingirakamaro cyane. si no, Rero ntibizoba ku bw'icyifuzo cyacu, ariko bizoba ku bw'ingingo yafashwe n'Imana. perfecto, Kandi uwo azoba ari umubiri utunganye, diseñó uwo para nosotros yo yageneye twebwe twese imbere y'uko habaho del mundo. ugushyirwaho k'urufatiro rw'isi. Así que a mí no me preocupa si voy a ser bajito. Nuko rero jewe ntibindazi ishinga nyamba nzoba ndi mugufi canke ndi muremure, nyamba nzoba mbyibushe canke nzoba nonze. Fue un asunto de Dios desde antes. Ivyo byabaye ibintu byagenywe n'Imana imbere y'uko habaho kuremwa isi, Es lo mejor kandi ibyo Imana yahisemwo nibyo byiza cyane kuri jewe. None ni byiza no kuri nde wundi, que usted también no kuri umwe wese wo muri mwebwe namwe. ha sido para mí un privilegio. Byabaye ihigwe rikomeye cyane kuri jewe kubana namwe Ocasión dándoles muri kano kanya, ndabashingira intayi y'iki kigwa cacu, conforme tu fe sea hecho. bikubere nk'uko wizeye. Ese Imana yobahezagira kandi Imana ibarinde mwese.